iyo ntara rero isanzwe ifitaniye ubucuti guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe, kandi ubwo bugenzi bwagumye bukomera na cane cane yuko hariho n'abashinwa b'abahinga basanzwe bariko barakorera mu ntara ya Gitega muri irya bitaro bikuru vy'Igitega. Abo baje mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe twari dusanzwe dufitaniye, none musi baturungikiye kandi bino ibikoresho bije hageze cyane, kubera nta misi ibiri yariheze turonse imashini ishoboye gupima. Hari habuze ibi bikoresho nyene duhejeje kuronka kugira ngo rwa rugamba rwo gupima abantu bose kugira turabe yuko abagwaye bomenyekana hanyuma bavugwe, hanyuma ndetse mu ntumbero yo gushira mu ngiro ca civugo ca nyecibaro umukuru w'igihugu aho yavuga ati umwe wese yabigumize kumuzirikanya ati ndakira sinandura kandi sinandukiza abandi umugera wa coronavirus. Murumva rero yuko vy'ukuri ino ntara ingenzi y'intara ya Gitega idufashije mu gihe ciza, naco gituma dufise umunezero mwinshi, kuko guhera ku munsi wa mbere intara y'ubuvuzi ya Gitega ibicishije muri ibitaro bikuru vy'Igitega bazoca batangura gupima abantu bose kugira ngo tuje muri wa mugambi wa nyecibahiro umukuru w'igihugu kugwanya ico kiza cibonekeza ku isi yose. Tukifuza yuko ubucuti dusanzwe dufitaniye n'intara Shanghai yo mu Bushinwa bwokomera